Shalom, shalom, la famille. How are you doing? I hope everyone is doing well. I'm hard worker. Ndabaramukije inshuti bakundwa. Nizere ko meze neza. Muri kano kanya tugiye kurabira hamwe uburyo baparticipa muri projet ya Pell Network. Iriko irakorerwa muri Satoshi app. Ni projet itoroshe gukora, ariko reka tubirabire hamwe hama mugende mugeragereze amahirwe yanyu. Nkuko rero mubibona iyi projet yacu, urabanza kugura Satoshi app, hama ahanditse ngo get whitelisted hasigaye iminsi mike cane ishika nka 30. Hama hari ivyo bagusaba kugira ngo complete quest, hama uhejeje kubicompleta niho bazokwungukirako ama Pell points. Umaze gufyonda rero uramanuka munsi ukaza kuraba ayo ma task baguhereza yo gukompleta kugira ngo ube eligible kuzoronka. Bisaba ko uba ufise metamask wallet, hama kabiri ugakompleta izo task. Utabifise naho bisaba ko downloadinga Satoshi app nkuko bagiye baravyandika, kubera yuko airdrop kw'itariki 2 z'ukwezi kwa 12 niho bazoyishiraho. Izo Pell point bazotanga bazoca bazigira ama token kugira ngo mushobore kuzifashisha. Task ya mbere baduhereza bisaba yuko wugurura Discord, utesheje Discord kuko iyo task ikorerwa muri Discord. Discord no kwitesheje utora muri Play Store. Hama iyo wejeje kugura konti ucuza gufyonda ngaha muri video sorry for a while. Uranza kugura konti ya Discord, hama uhejeje kugura konti ya Discord ukoresheje email yawe ugacuza rero muri Satoshi app kugira ngo uze gufyonda aho bagusavye, hama ubone gukora iyo task ihere. Kugurura gusa ukajoininga Pell Network Discord account, iyo konti yabo ukayijamwo ya Discord, nivyo biguheza mu manota ukaba uhejeje task ya mbere. Iyo bite ngo ni cast 1. Bikorerwa muri Discord. Rero babizi ko Discord nawo nyene ni urubuga rumeze neza cane, bahita ngo ni platform imeze neza cane ijanye na web 3. Ivyo ndaharitse claim ugaca accept invitation baguhaye, invite. You are invited by the Pell Network. Maze kuyaaccepta nta kintu kiba gisigaye ukurindira biza kuvana network ufise, kuko hari abo ushaka kubona bigoye akanandi vyorohera. Iyo network itameze neza birateba, ariko iyo network imeze neza biranyaruka. Ku ruhande rwanje vyaganze kubera ko mfise ama application menshi, ma projet menshi muri Discord. Umaze gushika welcome ucufyonda kuri verification, ugakora verification vya welcome pe import. Maze kuza kuri verification ucugira verify kugira ngo barabe kuri umuntu utari robo. Ntawe mbwiye ngo ni robo, nibo bavyexija. Hama utoto image batanga bita ngo ni capture uruzuzamwo ibiharuro baguhaye. Naho bampayemwo 37 VZ. Mugaca urabibosa ku mutwe canke ukaza ukavyandika n'ikaramu, gaca vyanditse solve. Ako gakode niko utanga, ubundi utagatahura ku ruhande handitse ngo reload niho uca ufyonda. Aha ndandika 37 VZ free.
kuko niyo code nabonyemwo iwanje, umwe wese amuhereza code yiwiwe ku ruhande rwiwe. Ivyo biheze sorry banze nemezemo keyboard. Okay, 57 wanje nayifashe ku mutwe VZ free ucugira confirme munsi submit, hama urabona ko ucuba verified ngaho bakabikwereka. Harya hejuru haza ubu notification budafashe bivana uko wayugwa notification, ariko aho nabaye verifiye umaze kuba verified uca usanga hano munsi ayandi ma rooms, ibindi vyumba vya ma discussion bije. Twe twisunga handitse ngo Satoshi app. Ibikorerwayo rero naho baza guclaiminga horoshe bivanye nuko niyo mwayo yoroshe gusumba kugenda guclaiminga uciye kuri website batanze, kuko uciye ngaho biranyaruka, ariko uciye kuri website nk'ama BNB ho bica bisaba ngo urinde kuriha amagazi fees, aroroke tudakeneye gutakaza amafaranga. Murabona rero ngaha iyo claim ya mbere ibihetse, tuca tugenda kuyigira kabiri. Izo point za mbere nazitoye, iyigira kabiri ni faucet, nigira gatatu ni faucet. Impamvu nenda kivuze nk'iyo kuri BNB ugiye kuraba nako izo bagweze za testnet, ariko hejuru acakubwira ngo ukeneye kuba ufise amagazi fees ya BNB. Iryo rero ntitwovyubakirako, ntabwo twovyubakirako. Twigira retour twongera tugasubirayo tukaraba uburyo tuza kubikora mu buryo bworoshe utarinze kuza kuriha ayo magazi fees. Ucuca muri ya Discord account, muri ya Discord nabwiwe adafise Discord aza kwitora muri Play Store, hama ukaza muri ya option ya Satoshi app ugaca wandikayo / hama ukandika ico wifuza, ari kowa nizo wandika, ari BNB nizo wandika, ariko mwibuke ko ari ivy'ama testnet. Sawa, aho ukigira ku ga / hejuru urabona ko baca bazana utuntu atuvuge nanditseko BNB, muca uduga harya hejuru, iyo ni BNB uca uduga hano hejuru BNB gas ugafyonda, baca bakubwira ngo ushireko adresse, ushushamwo ya adresse yawe yo muri metamask uzokoresha, urangije ugaca ugira send ukemeza. Wemeje baca bakubwira yuko waclaiminze uwo munsi. Voilà, izo nizo kuri BNB za gas fees nta nubwo zisubira kubamwo. Ukoresheje kuri kowa cyangwa se kuri manto n'amagazi fees ya kowa urayaclaiminga, n'aya kowa uraclaiminga, uzigira zitatu kurya babikwereka. Reka nkoreshe mento, iyi manto gas, uca ufyonda baca guhitamwo ya adresse, bamara guhitamwo ya adresse ugaca uza kwemeza hajya ha send. Bingo. Iyo network rero itari nziza birateba, ariko murabe hano hejuru hariho izina ryanje rya Hawkins Adweka. Imana ni benshi baguma babisaba bisigure ngo ntago robo igera ihagarara, hari igihe ushikirwa utevye, hari igihe network igambana bikaba ngombwa yuko usubirayo, that's why nshaka kubitahura.
nibaza yuko umaze kubona yuko biriko birateba urashobora gufata akongera ukandika, kuko nagerageje kuduga hejuru ndabe yuko babanyishuye. Ku ruhande rw'iwanje mbona network iriko irangambanira, biranka si iwanje biguma biridinga izi ngo Pell testnet is thinking. I don't know how the robot is thinking. Sindavyumva ukuntu robot iriko iratekereza, ariko naciye mpitamwo gusubiramwo kugira ngo ndabe yuko biza gukunda. Yes, so hano rero munsi nabwiye mu buryo umuntu yandikamwo, ucongera ugasubira ukandika, wandika slash ugaca ushiraho iyo ushaka guclaiminga, aba kuri testnet ya koa canke ugakora kuri iyo ya mental gas, naho uca wongera ukabisubiramwo. Urabona ko abandi bariko baclaimingiza BNB gas, ya slash urandika ugira slash mental gas, then ugaca ushiramwo adresse yawe uzorotirako, uzorotirako iyo airdrop. Bingo, biciye bikunda. Nci ndaziclaiminga, murabona hano hejuru ko vyashobotse. Yes, iyo rero ivyo vyo guclaiminga amagazi ya testnet ivyo birangiye, uca uza gukora quest ikurikira canke se task ikurikira. Satoshi app isigaye ikagoza sana, ni hatari, ariko murihangana kuko nawe urya katamugoye. Yes, urabona ko abantu benshi baba bariko barabikora neza cane. Mwibuke yuko bizorangirana no ku kwezi kwa 11. Urabona ko iwanje Hawkins Hadoka, ya iwanje vyakunze, ya robo yanyishuye. Okay, ugarutse rero ugarutse rero ku gukora complete quest, ya ugarutse gukora iyikurikira bivana na telefone, ari amatelefone aca gusubiza inyuma. Nibaza ko mwayibonye, izi zose zitatu nazikoze nkuko nabibabwiye. Ngiye gukora rero iyigira kabiri. Quest ikurikira nijanye no kuvisita Pell faucet, ukayiconnecta na metamask, ugaca utora blockchain uprefera, hama ugaca uhindura network ikaba ihuye n'iyo chain, ugaca utora testnet, ugaca urindira ijambo bivuze ngo all done, hama uzoba uhejeje kuyicompleta. Ni ibintu bisomeka vyoroshe, ariko bivanye na telefone uriko urakoresha rimwe na rimwe bigorana, kuko hari igihe bisubira inyuma. Ubikoreye muri browser ya Chrome ntibiba vyoroshe, uca uguma wafyonza aha hejuru, ugumye wafyonza ugaca utwara iyo link ukayitwara muri metamask browser, canke nimba ariyo browser uriko urakoresha uca ukoresha iyindi wallet, maybe na token pocket wallet ukaba ico ukoresha. Aha ngaha metamask isigaye igorana, usonda kwa kantu ka recherche ugakuramwo description zahahora, bwa mbere siko vyari biri, hama ukagira kole ariyo past, then ugaca uza uno munsi kuri enter. Abantu benshi metamask isigaye ibagora, murihangana. Kumbure nitwagirwa amahirwe muri aya mezi 2 dusigaranye tuzotanga icigwa cayo, uburyo dukwiye kuyikoresha. Hama uragira koshe ugaca ugira agree and continue. So nkuko mubibonye murya description batubwiye ngo bisaba ngo utore chain ngikorohera, ariko umaze guconnecta wallet, ukayishiramwo testnet. Kuyiconnecta rero ari metamask uriko ukoresha, uca kuri connect wallet ugaca uhitamwo iyo metamask,
hari abantu ngaha bisubira inyuma, hari abantu ama browser yabo ari ngorane akananira abahinga ku buryo bisaba ko wenda gukoresha nize browsers. Bikunze ugira connect, aho hagiyemwo Pell Network ariko iciye muri testnet. Iyo network itameze neza nakwanditse ngo wrong network uca uhindura ukaza kuraba nari muri BNB, bica bisaba ko nshira muri core testnet, uca harya hejuru, sorry ntivyoroshe ngaho, ni core testnet, then harya hejuru handitse ngo wrong network ntiuca upyonda, ugaca upyonda core testnet kugira icijamwo ikigira switch network. Confirm, okay, munsi ugaca ugira confirm ya testnet yandi nyene, ugaca uyiswitchinga igaca ija muri core testnet. You got it? Sorry, okay, irasomye. Hama ukweze hirya uku gatora faucet imwe ya core BTC. Core BTC niyo claimings. Core BTC ugaca upyonda kuko niyo network nari nahisemwo. Tugira confirm, maze kuyikonfirma core BTC. Core BTC irihe? Niyo ya uca ugaruka hano hejuru rero, ku yindi quest ikurikira niyo kugira restaking, gukora stacking. Iyo gukora stacking rero ikora gute? Aha metamask rero naho nyene ni hatari, icizanamwo imfunguruzo urihangana ukongera ugasubiramwo. Dufise core BTC, cunda ngaho ukaza kuri restake, okay. Harya hantu navyonze kuri faucet mwabonye yuko nari ngiye gutora irya core BTC none nahisemwo, ya ntimuze muhihende, wajya kuri faucet niyo nahisemwo baca barampa. Ama rero ngaha kuri core BTC niho nca ngira restake kuko niyo nahisemwo. Hama umaze kuyihitamwo, umva najya kuri faucet uyitorera, uca upyonda ngaha kuri max. Max signifie maximum, munsi ukagira approve ni stake. Haraho usanga izanye approve, haraho usanga izanye stake. Iki network yacu naco nyene ni ngorane, uca urindira ko biza, har'igihe biguma vyirojeta ukongera ugasubiramwo, ugaca ubishira munsi confirm ya imaze kuyikonfirma all done kumwe babivugaga birakunze. Aha rero icyo umuntu aca aza gukora kindi gikurikira ni ni retour, ugaca uza muri cya restake kirakunze. Tugiye kuri quest igira kane kujanye no gukora delegate. Iyo delegate rero ni ya link nyene iza gukora, kandi urinda guca ajya muri operator, murako address yawe kureka iyo stacking, balance yayo iraboneka. So iyo rero ifise iyo value, imbaza ko bazobikora izo birenze iyo value, uca ugaruka ajya hejuru kuri operator, then ugaca utora node wifuza yuko ariyo yogufasha gukora iyo operateur. For unity or another one, I don't know. Mwese atora iyo yifuza, uca kuri operator ugaca utora iyo wifuza. Hama umaze kuyifyondako ugaca uduza munsi, ukaduza munsi,
niho tuza kurondera ijambo bivuze ngo your staked, restaked, wemeza ngaho complete sign. Ibyo rero navyo nyene hari ukuntu bigorana kugira ngo uvyuzuze bivanye na telefone uriko urakoresha n'ingoma. Ugaca ugira sign, after signing baca haza ijambo ngo delegate, ugaca ugira delegate with no repeated action needed. Aho munsi umaze kugira delegated bica bikunda sorry umaze kugira iryo jambo delegated bica bikunda hari igihe MetaMask ica yikupa bigasubira inyuma ariko nabonye ko transaction yabaye. Hari abo baca baheza confirmation ubwo nyene vene telefone akoresha, hari abo vyanka, impamvu nababwiye ati nticoroshe, ntiyoroshe, hano ngaho munsi biriko biraza gukonfirma, mukanyura n'izindi transaction zibaye, ndabira ni hatari. Kugira tuze kuverifya ko vyakunze, je naciye nsubira inyuma ndagenda kuraba kw'iyo block power niyo nari nahisemwo iyo transaction yabaye bisigure yuko biba vyakunze. Ugarutse kuri operator ukaza kuraba ni block power, turabe kuri dashboard, turabe munsi kuri restaked correlation, restaked, voilà. Hari utu tuntu dutatu hategeza kuba hajeho ibintu, ariko ko hano munsi avuze ngo undelegate nibaza yuko vyakunze nta kibazo, ntabwo noca nshonda undelegate kazima vyakunze. Aha rero kugira uze kuraba ko vyose vyakunze, za konti zose wazikoze uca uza kwinjizamwo ya adresse yawe ya wallet uriko ukoresha ugaca ugira check start, ndasubiramwo check start, check start loading. You've completed all quests on one chain and are whitelisted. Start quest on another chain to earn extra per airdrop in the Satoshi app. Baca bavuga ati yabaye confirme, bene data nico kiba gikenewe. Hano rero naho ziriya zose ndazihejeje uca uza ugakutamwo adresse yawe ugaca uyiconfirming, aho ugaca ugira confirm, hejuru bagaca baguhereza notification yuko iri saved successful. Nivyo bikenewe, ushaka urayisubizako ugaca usanga irimwo, ugaca ongera ugasavinga, biba bikunze. Iyi Pell Network rero nukuri ntiyoroshe, urabona ko irinda kuducisha mu bintu vyinshi. Satoshi app isigaye igorana sana, ariko reka nizere yuko muza kugerageza mubikore neza. Mwibuke gukora subscribe, kuko na mbere tuzokwigana n'ibindi vy'ingirakamaro biruse ngaha dukeneye kugira ngo turabe ko twoshika kw'iterambere rusangi. Ndangije ndabipfuriza amahoro y'Imana, mugire umugisha mu bikorwa vyanyu. Yari Hadweka, Imana ibahezagire. Ciao ciao.